ineza yitugwa iyindi. Mr. Sami nguyo yaramwarabibonye, abatabibonye ntimubimbaze kuko Mr. Sami turafise amakuru yemeza neza yuko yagize dote, eka amaze kugira dote biragenda biraba, ivyo vyarabaye, utabibonye yarahomvye. Ariko amaze kugira dote eka yaragize na mariage kuko barabanye n'umugore naho babanye umwanya urume rumara. Bimaze kugenda gutyo umwanya urume rumara, amuhoye yuko Mr. Sami yari umuhehesi yaguma yinjiza ubundi bukobwa bugiye butandukanye. Mushobora kuvuga muti we Kiramvura tukana wapina wapuza kwita abantu ngo n'ubukobwa. Ico kintu naragisiguye, agakobwa n'umuntu wese yiba umugabo atari gwiwe. Ni Mr. Sami rero Mr. Pompopo yagize dote, abatayibonye musimbire kuri chano yiwe ntimuza kuyibura. Rero iyo dote yarabaye na mariage, birababye mariage bibibi sherehe, bararya baranywa, ibintu vyari bimeze neza cyane. Mushobora kwibaza muti mbega yemwe none vyahereye hehe ko uyu munsi Sami afise abana babiri ariko umubajije ko afise umugore atawe yo kubonera? Ni mukiringo rero twanamutembereye turamutera surprise, dusanga neza na neza Sami aribana. None ga yemwe ko yibana, uwo mugore bavuga yuko bari bashuhanye ari hehe? Ni nyuma yaho rero twagiye tubona ibintu vyinshi bigiye bitandukanye, tugiye gutoza amakuru neza, twumva neza yuko Sami yagize mariage ariko uwo mugore batabanye n'imisi 2 n'imisi 3 niyaheze kubera ingeso mbi, ingeso z'ubuhehesi, ingeso zo kwitwara nabi, ingeso zo gucinyuma umugore, ingeso zo gufata nabi umugore wiwe, ingeso zo kudaha agaciro umugore. Avuga ati umugore aravuga ati warahe kabisa jewe ngaha simbona ibintu ukuntu bimeze, mbona jewe nagiye kugandavura ngo ngiye kubagabo, nagiye gufata imbwa amaboko. Acavuga ati jewe n'ukuri yo naje mva igitanda kiracahagaze, ireka nisubirira inyuma. Havuga uwo bubezwe. Umugore amaze kugenda ibintu byarabandanije buke buke, Sami aguma abiyibana wenyene, azarinjiza umwe ameze nk'ibajaje, umwe asohokunda kinjira. Ari naho havuga iryo zina rya Mr. Pompompo ryavuye mu buzima busanzwe, so kuvuga yuko ryavuye mu vy'amareresi, vyavuye mu gupompurana kwa cyane, ari navyo vyatumye avana n'umugore. Ivyo iyo ngeso akaba yarayandukije na mwene wabo bakinana, ari we Ciza Pascal. Wewe nubakigasazanye nubakigapfanye, kandi tuzi neza ko ari no mu mpwemu. Ni Mr. Sami rero uyu munsi nawe bakamusheshe, bakamukoreye, bakamumomoje. Ndibaza kubakurikira urubuga rwa Facebook, mwarabonye mu misi heze Sami yapostinze yuko bagize mariage na Kanyana. Mbega iyo mariage yari regare canke yari mariage ya fyatu? Nibaza yuko yari mariage ya fyatu yoba yari yagize. Aho ni mukiringo yarahejeje kubona umukomedie bita Mutima yari yagize mariage yemewe, agapostinga akavuga ati jewe nagize mariage n'udukomedi tumwe akaba yagiye atuvuga avuga ati jewe ndazanye umugore, akatwenza abantu benshi. Nawe kubw'umutima mubi, kubw'umushiha acavuga ati nanje rero reka nyene nifotoze mvuge ko nagize mariage ya hehe. Kubabonye amafoto ndibaza mwarabonye neza na neza ko Kanyana nta mpeta yari yambaye. None gahimwe ata mpeta yari yambaye, ivyo twovuga yuko bagize mariage ya hehe? Wapi na wapi? N'uyu munsi rero Mr. Sami yaragize imisi yivyongonyora, yivyonga kuri Kanyana, amwishima kamwimomotorako. Uyu munsi akumwana kayoyivu, twumvise ko nawe bamushubirije mu nkoko. Uyu munsi Kanyana batakiri kumwe. Mbega yemwe uyu munsi Kanyana yoba ari kumwe nande? Ntavyo turamenya neza, n'amakuru tukibatohoreza vuba cyane. Mugiye kumenya ninde bari kumwe nande na Kanyana, muzomumenyeshwa mu nyuma. Ariko
ayo makuru mwe murayamenya yuko uyu munsi Kanyana na Sami badacana uwaka naho rimwe bica ivyehe bagakina amafilime si kuvuga ko baba banezeraniwe ari naco gituma mw'iyi minsi bakira n'ifilime nyinshi usanga bafise amasene yo gutukana kuko nivyo babayemo mu buzima busanzwe. Reka ndababwira ati bandanye mukurikira ibikorwa vyiwe nta kundi igito kitwagiye iwabo nawe ubwari kigaba yagabitanije nitwoja tumuheba ahubwo reka tubandanye turabikorwa vyiwe ntaco dupfe kuraba ivyafya nta kundi. Reka ndababwira ati ni Mr Sami rero abantu benshi batari bazi ko yagize mariage yemewe n'amategeko akaba yagize mariage yemewe n'amategeko ariko uyu munsi nta mugore bari kumwe n'abana babiri wenyene niwe batunze wenyene bafashijwe n'udukobwa tumwe twatundi twandiraho rigwa twatundi sohoka ninjire twatundi nabuza honja bihere ngende kinyenzima kwakwa nitwo tuza turaza tumufasha ibintu bimwe nko guteka no gukoropa. Ayo makuru arizewe neza cyane vuba cyane ahubwo Sami nukumurondera akaduha umuco atanga umuco imbere ya televiziyo imbere ya kamera abivuge neza cyane we nyavyikuriye mu kanwa nimwibaze ngo niyama ngo nikiramvu ngo niyamatiku yiwe oya jewe nzana ibintu natohoje neza vyizewe. Kanyana vuba cyane ngiye kubabwira umuntu bari kumwe nuko ngira ariko arafungura ndiko ndibagira izina ryiwe. Reka ndababwira ati mubandanye mugira iki hajya mubandanye mwiyabona mutere ivyiyumviro hajya no kugira gukomanta mukomante ariko ndabibutse yuko X-Ray Bam ariko arabategurira filimi ryoje cyane n'uyu dowa wundi afise ibimaze vyafyatu yegereye Frank Rugoti n'iki pro aramwigisha gukamera neza cyane ubu akaba afise agafilime keza hejeje kwigirako mukarabe nako nyene muzobona itandukaniro riri hagati ya fyatu na fyatura. N'uyu mugabo rero riri busy yirya yimomora na wenyene mw'imisa ikarakina neza cyane. Reka ndagire promotion nta kundi nica aba promoter tubereyeho nubwo bamwe babishiramwe inzigo ugasanga umuntu bababwiye ngo njirira muri community bakavyimba bakangana ari bitumbura vya senkeza vy'uyu munsi bakanka bakagarariza kandi mu misi mikeye ngiye kubashira habona abantu badashaka gufashanya ngo baze barashiranira mu makominote. Abo bantu turabazi twarabamenye umunsi umwe tuzobavuga. Okay, reka durangirize rero dubabwira ati mubandanye mukora ibikenewe ariko mvuga ati big up nyamapro wewe urahanura abantu kuri stati zawe cyane nk'uyu muntu yigira ikiropo ibintu vyose akavyikorana. Reka ndababwira ati yari Mayer Kiramvu wanyu ndababwira ati ni Mr Sami ndababwira ati kabisa vrema turamumenye vuba cyane umusheri wa Kanyana mu muhabwe hariho n'abandi bantu babiri ejo aho bukera nzobazanira ndabababwire. Okay, murakoze.